Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe, turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu karere, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibikorwa bigayitse kandi biteye isoni ku butaka bwa Kongo, aho ingabo z'u Burundi FDNB ziriko zirifatanya na FARDC ndetse n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR, bakaba bari gukora jenoside ikomeye cane ku butaka bwa Kongo, aho bari kwica abanyamurenge ndetse n'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi. Akaba ari ibintu biriko biramaganwa n'abatari bake babona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi agiye gukwegera akarambaraye akarere ndetse ataretse n'igihugu ciwe c'u Burundi. Turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ko hari abategetsi bashika muri bane b'u Burundi bo ku rwego rwo hejuru bapfunzwe. Byose nyine muraza kubikurikira muri ano makuru, aho muza kumenya ikibapfunze ndetse n'ibyo baba barakoze kugira ngo binjizwe mu mpimba ndetse no mu zindi gereza zitandukanye ziri ku butaka bw'u Burundi. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu ishamba rya Kibira, aho hamaze iminsi humvikanamo amasase atari make. Abarundi batari bake baturiye iryo shamba bakaba bari mu bwoba bukomeye cane, kandi bakaba bibaza ko ibintu bitaba byoroshe mu ishamba rya Kibira na rirya umutekano umaze igihe kinini warahungabanye ku butaka bw'u Burundi. Benshi bakikeka ko ingabo z'u Rwanda RDF zaba zaramaze gushika ku butaka bw'u Burundi, aho zaba ziriko zirarwana n'interahamwe ndetse n'ingabo z'u Burundi FDND, kuko bashaka gukora ibitero bikomeye cane ku Rwanda, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kubitangaza ari mu gisagara ca Kinshasa, aho yavuze ko agiye kwifatanya n'abanyarwanda ndetse n'abandi bose bashaka gukuraho ubutegetsi bwa Kigali. Ariko benshi bakaba baramuhaye urw'amenyo bavuga ko aho kugira ngo ubutegetsi bwa Kigali aribwo busambuka, nyabuna hasambuka ubutegetsi bwiwe, kuko aribwo bwuzuyemwo ibibazo bikomeye cane. Benshi bagahamya ko Perezida Evariste Ndayishimiye intumbero afise ndetse n'ibyo ariko arakora byerekana neza ko ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi, dore ko asigaye afata ijambo. Abarundi ndetse n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru bakibaza ibyo agiye kuvuga, aho benshi bagira ubwoba kubera ibintu bimaze iminsi bitangazwa nawe, benshi bibaza ko bitagakwiye gutangazwa n'umutegetsi uri ku rwego rwo hejuru nk'urwo ariho. Ariko benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atakosa afise, ahubwo ko ikosa rifiswe umugambwe wiwe, umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wamugenye kugira ngo awuserukire, kandi bazi neza ko atashobora kurongora igihugu c'u Burundi. Abarundi bari mu mahanga ndetse n'abari mu gihugu baratakamba, baravuga ko rwose icyo bagomba gukora nta kindi uretse ko bagomba gufatana mu nda bakazitukana n'iyo nka, amaze bakamagana ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko boneka neza ko igihugu c'u Burundi gisigaye kirongowe n'akarwi k'abasuma gashaka kugumya gapfukamye mu nda Abarundi batari bake bakavuga ko ibi bintu batazigera babyihanganira, kandi bakavuga ko ibiriko birakorwa mu Burundi ari ibara ku mutemere, kuko bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye imyaka hafi 4 agiye kumara ku butegetsi rwose ata kintu kizima yigeze akorera u Burundi, ahubwo ko u Burundi bwinjiye mu ngorane zidahera. Benshi bakavuga ko igihugu c'u Burundi kimeze nk'ikiri mu ntambara kubera ubuzima bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba ari nacyo gihugu kiri imbere mu bindi byose ku isi gikenye. Byose nyine bikaba bituruka ku miyoborere mibi iri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye mu kugira ngo ahume Abarundi amaso, akavuga ko ingorane zose ziri mu gihugu c'u Burundi baziterwa n'igihugu c'u Rwanda,
kubera ko byanze bikunze igihugu cy'u Rwanda aricyo abona ko gishobora kuba intambamyi, amaze abarundi bagahugirwa muri iyo mishamirano iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, bakibagirwa ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabakorera. Turaza nabyo nyine kubereka uko bimeze ndetse n'ibiriko birajya mbere ndetse n'ibyo abarundi batari bake bariko barategura. Turaza no kubabwira kandi ko ingabo za SADC zamaze guhunga umujyi wa Goma, aho zahunze ingabo ziri kurwana kuri M23, bakavuga ko ibintu bitoroshe cyane, bakaba bahungiye mu mujyi wa Bukavu aho habaye imishamirano ikomeye cyane hagati y'ingabo za SADC ndetse na FARDC, ariko byose bikaza byerekana neza ko M23 iri kubarusha ingufu kandi ko atahantu hamwe bayifata, kandi ko M23 ifise ingufu zihambaye cyane. Benshi bakavuga ko ari nayo mpamvu ingabo z'u Burundi ziri gushirira muri Kongo ku bwinshi. Ni byinshi tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico ubusabwa nta kindi ni ugukanda canke gupyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatebye rero amakuru yacu tatangurire mu burasirazuba bwa Kongo, aho ingabo za SADC, ingabo z'u Burundi ndetse n'indi mitwe yose iriko irarwana ku ruhande rwa FARDC bafise ibibazo bikomeye cyane kubera ukuntu M23 iriko irabotsa igitutu, bigatuma bayoberwa ibyo barimo, bigahitama bamwe mu basadeke batangiye guhunga berekeza Bukavu bava Goma, mu gihe bari bamaze iminsi itari mike bavuga ko aribo bacunze umujyi wa Goma. Ingabo za SADC zakijijwe n'amaguru nyuma y'uko habaye ubushamirane hagati yabo n'igisirikare cya Kongo. Gufatwa kwa santere ya Nyanzare byaviriyemwo guhunga kw'ingabo za SADC zari Goma ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibyamaze kumenyekana ko ingabo za SADC zari Goma ko zahunze zerekeza i Bukavu ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, nk'uko iyi nkuru ivugwa na bamwe mu basirikare ba FARDC baherereye muri ibyo bice byo mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko nyuma y'uko santere ya Nyanzare yo muri teritwari ya Rusuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ifashwe na M23 ku wa kabiri w'iki cyumweru turimo, habaye kutavuga rumwe hagati y'ingabo za SADC n'igisirikare cya leta ya Kinshasa, aho aya makuru avuga ko ubuyobozi bwa FARDC bushinja SADC kuba ari ntacyo bakora mu kugira barwanye M23 idakomeza kwigarurira ibindi bice. Ibi byaviriyemwo ko ingabo za SADC zari Goma mu rwego rwo kurinda uyu mujyi udafatwa na M23 zikizwa n'amaguru zerekeza ya Bukavu. Amakuru twahawe avuga ko izi ngabo ko zakoresheje inzira y'amazi binjira mu mato ku munsi w'ejo hashize bagana i Bukavu. Ingabo za SADC zigizwe n'iza Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania. Izi ngabo zageze mu burasirazuba bwa Kongo mu mpera z'umwaka ushize mu masezerano yo kuza gufasha igisirikare cya leta ya Kinshasa kurwanya umutwe wa M23. Ibyo bibaye mu gihe M23 ikomeje kwigarurira ibice byinshi byo muri materitwari ya Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo. Si ingabo za SADC bivuga ko zahunze zonyine, ahubwo hanavugwa ko n'abacancuro ko bakomeje guhunga, bikavugwa ko boba baragabanijwe umushahara, aho leta ya Kinshasa ibashinja gutererana ku rugamba Wazalendo FARDC mu ntambara barimwo na M23, ariko byose bikaza byerekana ko M23 iri kubatsa igitutu gikomeye cyane. Ibyo bibaye mu gihe abasirikare b'u Burundi bamaze gushirira muri Kongo bose atakindi bazira uretse intambara perezida wabo yabashoyemo, ariko bikaboneka ko ari intambara idafise icyo imaze, idafise n'icyo imariye abarundi, kuko abarundi bose baramagana Perezida Evariste Ndayishimiye kandi bakavuga ko ibyo ariko arakorera abarundi rwose bagomba kuzabibamabaza. Twari twababwiye ko ingabo z'u Burundi ziriko zirakora igisa na jenoside, aho ziri kwica abanyamurenge ndetse n'abakongomani biganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, aho bari kubikorera mu burasirazuba bwa Kongo, ariko nabo bakaba basohoye itangazo rihakana ibyo bashinjwa
ndetse bakavuga ko atacyo bakora muri burasirazuba bwa Kongo kitari ukugarura amahoro. Igisirikare cy'u Burundi kirahakana ibirego gishinjwa na twirwaneho ku bitero ingabo zabo baheruka kugaba mu mihana y'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Epfo. Igisirikare cy'u Burundi FDNB kirahakana ibirego gishinjwa na twirwaneho y'abaturage bo mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma y'uko twirwaneho isohoye itangazo ribashinja kugaba ibitero ku itariki ya 2 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka bigamije gusenyera abanyakongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge baturiye ibice byo mu ndoto ya Bijombo muri teritwari ya Uvira. Itangazo rya twirwaneho ryavugaga ko igitero cyo ku tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 2024 cy'ingabo z'u Burundi ko cyagabwe mu muhana w'abanyamurenge wa Kirumba, mu gihe icyo ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu cyakabwe Inyawaranga, agace kari hagati ya Bijabo na Kirumba muri village ya Gashingo ku rupema ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iri tangazo rya twirwaneho rikavuga ko ingabo z'u Burundi zigomba kwitandukanya n'ubugome bukorwa n'igisirikare cya FARDC ku banyamurenge. Ni mu gihe ibyo bitero ingabo z'u Burundi zabikoze bafatikanije n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe yitwaje imbunda irimo FDLR, Wazalendo na Mayimayi. Ibi igisirikare cy'u Burundi cyabiteye utwatsi ni mu tangazo ryashize hanze ku mugoroba wo kuwa 4 tariki ya 7 ukwezi kwa gatatu 2024 ritewe ko umukono na Brigadier General Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Iryo tangazo rigira riti urwego rw'igisirikare cy'u Burundi rwibukije ko abasirikare b'u Burundi boherejwe mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano, kandi bakaba bakoresha ubumenyi, ubuhanga n'amategeko by'umwuga wa gisirikare. Ubutumwa igihugu cyabohererejemo bababwira ko bagomba kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu. Iri tangazo rikomeza rivuga ko igisirikare cy'u Burundi cyamaganye kivuye inyuma ibinyoma bidafise ishingiro bivugwa mu itangazo rya twirwaneho, aho bashinja ingabo z'u Burundi kugaba ibitero bishingiye ku bwoko bw'abatutsi. Itangazo ry'igisirikare cy'u Burundi risoza rivuga ko twirwaneho nta kindi igamije uretse gusiga icyasha igisirikare cy'u Burundi. Leta y'u Burundi yohereje abasirikare bayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ibanga rikomeye ku mwumvikano wa Perezida Felix Tshisekedi na mugenzi we Evariste Ndayishimiye. Aya masezerano akomeye bamwe mu banyakongo bayasaba ko Tshisekedi agomba kuyasobanura neza, ndetse n'abarundi bagasaba Perezida Evariste Ndayishimiye kuvuga aho amafaranga ahabwa ayashira. Usibye twirwaneho ishinja ingabo z'u Burundi kwica abanyamurenge Tutsi na M23 igize igihe ishinja izi ngabo kuba inyuma y'ubwicanyi bukorerwa abasivili ahanini bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda bo mu bice byo muri teritwari ya Masisi, Rushuru na Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi nyine bikaza byerekana ko ingabo z'u Burundi ziriko zirakora amabi akomeye cyane ku butaka bwa Kongo, kandi akaba ari ibintu bikwiye guhagurukirwa n'amahanga akabirwanya, kuko umugambi Perezida Evariste Ndayishimiye afise ni uwo kurimbura abatutsi ku butaka bwa Kongo afatikanije na mugenzi we, barangiza bakajya no mu karere kose, ari byo nyine bariko barakora, aho bashaka no gutembagaza cyangwa se gukora kudeta mu Rwanda nk'uko abakuru b'ibihugu bakunze kubitangaza. Twari twabahaye inkuru yerekana ko hari umuntu koloneli afunzwe azira ibintu bihambaye cyane wari usanzwe urongoye ibohero rya Mpimba, ariko amakuru adushikira ni uko atafunzwe wenyine, ahubwo yafunganywe n'abandi batari bake, bose bazira ikintu kimwe gusa, kuko barekuye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kandi bari babujijwe kumurekura. Nibyo umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba yaraye ahagaritswe. Ubu turafise amakuru akwiye yemeza ko Colonel Serge Nibigira batazira Gikona yaraye ijoro rya mbere mu ibohero rikuru rya Bubanza. Gikona yinjijwe iryo bohero ejo haheze isaha 11 z'umugoroba. Ntiyahagaritswe wenyine, hari abandi bane tumaze kumenya ko baraye bahagaritswe kimwe nawe. Umupfasoni yitwa Odette yari ajejwe amategeko mu buyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi. Uyu yaraye mu ibohero rya Bubanza. Uwitwa Rachel yatwara igisata c'amategeko mu ibohero rikuru rya Mpimba.
uyu yaraye mu ibohero rikuru rya Mpimba nyine. Uwitwa Leonsiya yakorera mu Mpimba nawe nyine yaraye mu ibohero rikuru rya Mpimba. Uwitwa Oscar Barankariza yari umuhanuzi mu biro by'umushikiranganji w'ubutungane. Uyu yarengukijwe ejo mu gatondo na Procureur General de la République aca arapfungwa mu gihe yari afise urubanza rwo gukosha umukobwa wiwe inyuma y'umutaga. Ubukwe bw'umwana wiwe butegekanijwe ejo haza. Bazira iki? Amakuru ataratomoka neza avuga ko bano bantu bapfunzwe bagirizwa ko barekuye umuntu CNFD yari yababwiye ko naho yokwezwa n'ubutungane mpuzamakungu yogumye afunzwe gushika apfe. Uyu muntu bivugwa ko yari yarahohotewe mu iperereza. Umurwi ujejwe kurekura abanyororo bamugaye niwo wamurekuye umaze kubona ingene bamugize. Uwo murwi wari urongowe na Oscar Barakankiriza. Nitwaronka amakuru atomoye kurusha ngaho nayo turaza kuyabasangiza. Turagaruka no ku byaranze uburongozi bwa Gikona mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ibohero rimeze nk'ibitaro, umuntu wese amenye ko atazoryinjiramwo apfuye gusa. Abakomeye bakwiriye kwama bitwararika amabohero kubera batazi umunsi wabo wo kuyinjiramo, kuko na Gikona ntiyatekerezaga ko umwanya n'umwanya yayinjiramo. Twari twababwiye ko no mu ishamba rya Kibira ibintu bitoroshe, aho ariko haraba imirwano ikomeye cyane. Aberegereye iryo shamba bakavuga ko ariko harumvikana amasase menshi cyane, ariko amakuru dufise nuko nyine ibintu bitaba byoroshe, aho benshi mu bajejwe umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi bemeza ko ingabo z'u Rwanda zaba zamaze gushika ku butaka bw'u Burundi, kubera ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye cyane akemera kwifatanya n'interahamwe zasize zikekuye u Rwanda. Ariko ayo makuru turacyariko turayatohoza, uko twamenya bishasha turaza kubashikiriza, kuko twebwe icyo tujejwe nta kindi uretse gukorana na bamwe mu nzego z'umutekano ndetse n'abandi benshi batandukanye, amaze natwe tukabatohoreza amakuru yizewe kandi y'ukuri, natwe nyine twabashikiriza kugira ngo mumenye ibiriko biraba mu bihugu bitandukanye byo mu karere. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.